Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose. Uwo muriko muravugana hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye guha icubahiro Imana data kuko itugiriye neza kongera kuba tukiriho tukiri bazima tugishima kandi izina ryayo. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Mu mutima wanje numva ngomba kuganira namwe ku majambo nasomye mu gitabo ca Yosuwa. Amajambo avuga ingene Abisirayeli bajabutse Yorodani. Abisirayeli bajabutse Yorodani mu bitangaza kandi aha turaza kuhavugira amajambo menshi cane yerekeye ivy'uburongozi ingene bigenda. Imana ishimwe. Hanyuma Yosuwa yari yarabwiwe n'Imana canke yari yaratoranywe n'Imana. Imana yari yaramutoranije kuzorongora ubwoko bw'Abisirayeli akabarongorera mu gihugu c'i Kanani. Murazi neza yuko ubwa mbere yari Mose, hanyuma Mose amaze gupfa Bibiri tubwira ngo ni Yosuwa aciye asubira mu gishingo ca Mose. Rero Yosuwa yagiye agendana n'Imana, avugana n'Imana nk'uko Mose yahora nawe yagendana n'Imana. Kandi Imana ishimwe kuko aba bantu Yosuwa yarongoye nabo bari barongowe na Mose. Bisobanurwa ngo uko bahora bumvira Mose baramubwiye ati uko twatumwumvira nawe niko tuzokumvira. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hanyuma rero tugomba gusoma amajambo yo muri Yosuwa igice ca 4. Turahera hajya ku murongo wa mbere nyene. Haravuga ngo iryo hanga ryose rimaze kujabuka Yorodani, Uhoraho abarira Yosuwa ati musobanure abagabo 12 bo mu bantu umwe mu muryango wose. Mubabarire muti nimutora amabuye 12 ngaha nyene muri Yorodani aho abaherezi bahagaze, muyajabukane muyarambike aho muzoja kurara iri joro. Imana ishimwe. Tujabuke hariya ku murongo wa 6 kugira ngo azabe ikimenyamenya muri mwebwe. Hanyuma mu bihe bizoza abana banyu nibababaza bati aya mabuye yerekana iki, muze mubishure muti nuko amazi ya Yorodani yimiriwe akitandukanya imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho. Muti igihe yari kwirajabuka Yorodani amazi yago yarimiriwe. Muti kandi aya mabuye yabereyeho kuba icibutso c'Abisirayeli gushitsa ibihe byose. Imana ishimwe. Tujabuke ku murongo w'9. Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 nyene muri Yorodani, abaherezi bareruye isanduku y'isezerano bahagaze, kandi niho akiri na bugingo n'ubu. Imana ishimwe. Aha tubonye ingene Imana yabwiye Yosuwa ati bwira abantu 10, toranya abantu 12 mu miryango 12 y'Abisirayeli, umwe wese mu muryango mukuru, umwe mu muryango umwe. Hanyuma aca babwira ati babarire batora amabuye bayakure hano hantu aha urumva amazi yari yigabanije abo bari hagati nyene. Imana yari yamaze kubakorera igitangaza. Rero Imana rero ikimubwira ati babwira abantu bakure amabuye hano hantu azababera icibutso. Abo bantu rero barayakura. Yosuwa babarira ati muze kuyashira aho muza kurara uyu munsi. Imana ishimwe. Ariko Yosuwa wewe Imana ica imubarira ngo tora amabuye 12 wowe ntuyadugane iyo abandi ntuyajabukane, ariko weho uyashinge hano ahanyene muri Yorodani nyene uyashinge 12. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu we naranezerewe numvise amajambo. Imana iravuga no gushikiza isaha. Imana yavuganye na Yosuwa niyivugana nawe uyu munsi inshuti yanje mukozi w'Imana, wowe washizwe imbere y'abantu. Kurongora abantu biragoye, kurongora abantu si coroshe, ariko
biroroshe igihe ugenda uvuga uko Imana yakubariye. Mose twarabonye nawe baramugoye cyane, ariko uko bamugora aca asubira ku Mana akavuga ati none Mana ko bimeze gutya ngirente. Na Yosuwa rero yagira ubuntu n'Imana, yagiye arabaza Imana, Imana niyo yamurongoreye, Imana niyo yamufashije, Imana ishimwe. Rero Yosuwa Imana iramubwira ati bwira abantu bwabo, umwe wese umwe mu muryango atora ibuye. Haleluya. Ngo kugira iki? Ngo kugira ribe icibutso. Umwana niyakubaza ati kubera iki ribuye papa, kubera iki? Mu muryango niyo yavuga ati kubera iki kintu kimeze uko, ngo muzohore muco muvuga muti aha mbene data abana bacu bisobanurwa ngo Imana yabanye natwe atujabukije amazi menshi turayajabuka. Yesu nashimwe. Ariko Yosuwa wewe avuga ngo weho amabuye 12 wewe wenyene yatore ucu yashiringa aha hantu. Imana ishimwe. Bisobanurwa ngo iki? Muhemu yera gusobanurira inshuti yanje, wowe mukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, mbega uravugana n'Imana? Mbega ukora uko Imana yakubwiye? Ko abantu bagoye kurongora, ko akazi kagoye kabisa, abantu baragoye. Yesu wanje, none ugenza gute? Senga, wumve muvugane n'Imana. Imana ibe inshuti yawe, ivuge nawe wumve. Haleluya. Imana ivuze nawe ukumva byose bizogenda neza, ariko nutaba amaso ngo usenge bizokugora, kuko ntuzokumva ico Imana ivuze. Kandi nutumva ico Imana ivuze ntuzoshaka kurongora abantu mu kuri, kuko ushaka kubarongora mu bwenge bwawe ugasanga bagenjeje ukutariko. Imana idufashe. Yosuwa we abwirwa ngo shinga amabuye muri aya mazi, shinga amabuye aha hantu. Arayashinga. Kandi turavye amazi yarasubiye arateranira aha hantu, bamaze kujabuka amazi yarasubiye araterana. Bisobanurwa ngo ya mazi yateraniye kuri ya mabuye bishoboka ko atakiboneka kuko yarengewe n'amazi, ariko ntibisobanurwa yuko igikorwa kitakoretse. Haleluya. Ubwo mu miryango 12 berekana amabuye yerekana ko Imana yabajabukije, na Yosuwa yamenye ati hari igikorwa cakoretse. Hariya mu mazi hari amabuye. Haleluya. Hariya hari icibutso cerekana ingene Imana yadukoreye igitangaza muri ajya amazi. Imana nishimwe. Ndagomba mvuga ikindi kintu. Aba bareruye isanduku y'isezerano, Yosuwa Imana yamubwiye ati aba aribo batangura guhonyora ikirenge mu mazi. Haleluya. Kandi Imana yari yabanje yamubwira Yosuwa ati uyu munsi ndagomba kugukuza, Abisirayeli bose baze bamenye yuko ndi kumwe namwe. Imana yari yamubwiye ati rero fata abantu bareruye isanduku y'isezerano ubabwire uti hariya ahajya amazi agarukira, mweho muhashinga ibirenge kandi muhagarareho. Haleluya. Muhagarare. Imana ishimwe. Nta kindi yababwiye, ntiyababariye ngo mugende mujabuke muri ariya mazi. Oya. Kubera yuko Bibiliya yatubwira ngo mu gihe cyo muci ngo amazi yarasendanisha ngo agashika no mu mirima hejuru. Rero ngo biboneka rero yuko aha hantu amazi yari menshi cyane. Hanyuma kandi Imana yari yabwiye Yosuwa tubabwire bahagarare aha amazi agarukira. Namwe nyene murabizi nk'abantu muba ahantu hari amazi menshi cyangwa ku kiyaga, murazi ko ku nkombe hakunda kubaho umusenyi canke hataba hari amazi menshi. Ku nkombe ntihaba hari amazi menshi, ariko amazi menshi aza kuba hariya hagati na hagati. Ariko rero aba bantu b'Imana, Imana yababwira ati hajya amazi agarukira abariho mushinga ibirenge. Nukuvuga yuko ntiyababaje ibintu, ntiyababwiye ibintu bikomeye. Jewe naho niyumva ingene aba bantu batatinye ngo bavuga ati turatwagwa. Imana nishimwe, Imana nihabwa icubahiro, Imana iratuzi. Bene data, nta mbega sinovuga ngo turashira mu ubwenge mu bintu by'Imana. Oya, ubwenge buhagaze kumvira Imana no gukora nk'uko Imana ikubwiye. Ikubwiye ati kubita rimwe, ntikubane ngo kubite kabiri, ntikubwiye ngo gatatu. Ukumva neza icivuze ugakora nk'uko ivuze. Haleluya. Rero Yosuwa aca arababwira
ati yemwe mwebwe bateruye isanduku y'uhoraho, Imana yambwiye ati mugende timuterure mushire ibirenge byanyu hajya amazi agarukira. Imana ishimwe. Baca bakora nk'uko nyene, kandi Imana ibwira Yosuwa ati uca ubwira abantu rero bakurikire bariya bateruye isanduku, ati kuko ahantu mutigeze kuhaca mutanahazi, bagiye bateruye isanduku abari isanduku y'isezerano abaribo baje imbere. Ati kandi muzira akaziri ntimuyegere hagati y'aho isanduku y'abafashe isanduku n'abandi bari inyuma, musiga umwanya. Yesu nahabwa icubahiro. Baca baraza batwara ya sanduku bashirizeho rero ibirenge byabo babishoreye aho amazi agarukira, ngo amazi aca arigabanya. Nabo rero yamaze kwigabanya, hamaze kuba humutse, baca bagenda neza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Imana irazi kutizera kwacu, Imana irasobanukiwe intege nke zacu aho zigarukira. Iyawe yavuga ati nimugendere mu kwizera, abantu 4 canke 5 ntiwibaze ngo bose bogendera mu kwizera. Hariho umwe yohava kekeranye bigava bituma isanduku igwa hasi canke bigenda nabi. Ariko Yesu nashimwe kuko yababwiye neza kandi barabikora neza, kandi Imana icibitunganya neza. Amazi aca arigabura, baca bararengana, ngo baharengana humutse. Imana ishimwe. Haleluya. Bagiye babona Imana, bamenye ko Imana iri muri bo, iri kumwe nabo. Imana ishimwe. Kandi Yosuwa nawe no mu gushiraho yamabuye, babandi bateruye isanduku y'isezerano bari bahagaze hahandi, ntibari bahavuye, bahagazeho. Abantu barabarengana barajabuka, ariko bo bafise isanduku y'isezerano babaye abambere kwinjira, kandi babaye n'abanyuma gusohoka. Bisobanura ngo Imana yari yabitangiye mu kuja mu mazi, kandi yarazigamye ico kiyaga nticabatwara, kuko iyo sanduku yagumye aho mu mazi. Kandi n'abajabutse bajabutse ya sanduku ikiri mu mazi, kuko iyo yari kujabuka ubwa mbere amazi yari guca buzurirako. Ariko none iyo sanduku yagumye hano aho onye muri Yorodane, ariko atamazi arimwo, kuko Imana yari ihahagaze. Ubushobozi bw'Imana bwari bubahahagaze. Imana ishimwe. Mu Kirundi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwara avoma. No kuvuga ngo Imana yo mwijuru ibahagarikiye, byose byagenze neza. Ibahagarikiye, Abisirayeli barajabutse, Imana ibahagarikiye. Yosuwa yashoboye gushinga amabuye hajya ahantu muri Yorodane, kandi Bibiliya itubwira ngo no gushika uyu munsi ngo ayo mabuye aracariho. Amabuye yashinzwe muri Yorodani, kandi amabuye yaratwawe arashingwa no hakurya ya Yorodani iyo Abisirayeli bari bagiye kuba. Umwe wese yatwaye iryo buye, umwe wese, umuryango umwe wese, kuko umuryango 12 umwe wese yatwaye ibuye. No kuvuga ngo amabuye 12. Imana ishimwe. Umwe wese mu ruhande rw'ibazomye ati Imana yakoze igitangaza. Haleluya. Ico nagomba kuvuga ni giki bene data nkunda? Mu kazi kose ukora, naba urongoye ishengero, naba urongoye igikorwa kanaka, naba uri umukuru wa kohale, naba uri umukuru ujejwe ikintu ico ari cyo cyose ukora, ukorera Imana, mwene data, wumve icyo Imana ivuga. Byose ubikore wisunze icyo Imana ikubwiye, kandi Imana izobikora. Imana nishimwe. N'aya majambo makenya nagomba kuvugana namwe, amajambo yerekana kugira icibutso, kikwereka ikintu gihora kikwibutsa yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ikintu gihora kikwibutsa yuko Imana yavuganye nawe. Ni iki ufise ukibonye kikakwibutsa ati nukuri data yangiriye neza? Mu minsi heze nabashigiye intahe ingene inzoka yankomoye, nkararana ubumara bw'inzoka mu bintu by'igitangaza. Imana irandinda sinapfa. Uyu munsi ndiko ndabivuga ndafise inkovu y'aho hantu,
iyo ndahabonye menya nti hari igitangaza Imana yakoze mu mwaka kanaka. Haleluya. Nawe urafise ivyibutso vyinshi uraba ukavuga uti Yesu we aha hantu warabonetse, kugira ntuvyibagire Imana ihagusigira icibutso. Abantu benshi bacitse ku icumu bafise ivyibutso, bafise inkovu, bibuka ati Imana yarantabaye iki gihe, nari uwo gupfa ariko irandokora. N'Abisirayeli batwaye amabuye kugira ngo baze bahore bibuka ngo hari Imana yaturenganije ahantu tutari kurengana, hari Imana yadukijije ibyo tutari gushobora kwikiza, hari Imana yadukora ibyo tutari gushobora gukora. Nshuti, uzigama icibutso. Icibutso ni ciza, gituma utibagira, gituma urushirizaho kumenya urukundo wakunzwe uko rungana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirongera rivuga ngo kuko Imana yaduhaye kuri mpwemu wayo, yaduhaye kuri mpwemu wayo. No kuvuga ngo yaduhaye icibutso ciza cyo kwerekana yuko ari kumwe natwe. Data ari kumwe natwe. Nawe mwene data ureme uko bimeze kose, Yesu ari kumwe nawe. Niba ugwaye ntugire ubwoba, Data niwe mukiza, azogukiza. Imana ishimwe. Kandi naho bitoba uko niba hageze kwigihe cyawe cyo gutaha, nabyo ni vyiza kuko aha ku isi si wacu. Ico duharanira no kugumana imigenderanire myiza na Yesu, tukumva ivyo Yesu avuga tukabikora, ibyo atubwiye tukabikora. Murongozi urongoye abantu cyane cyane uba inshuti y'Imana kugira ngo wumve ibyo Imana ivuga nawe ubikore. Nuko rero yari amajambo meza nagomba gusangira namwe kugira ngo ico cibutso ufise ukigumane, bitume wamuvyibuka, uhimbaza Imana, uhimana icubahiro. Nuko rero Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habunayo. Ishene tuvugira ko ni Shene Habunayo, kandi nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibaha umugisha. Turasubira kuganira no ku yandi majambo meza, kuko mpwemu yera aracakora no gushika uyu munsi. Imana ibahezagire. Amen.